ni ikiganiro kirekire ariko nshobora kuzokibashikiriza mu mice itatu. Yego, mu nkundire mbabwire ubwa mbere ko iyi ntambara aba bagabo barayiteguye, si amacakubiri nje kwigisha, kandi naravuze ngo no kwigisha amacakubiri ntacyo mumarira, nta n'icyo yoshikako, ariko ibintu bigomba kuvugwa uko biri kandi bigomba kuvugwa nk'uko byabaye, kandi inkuru ivugwa n'uyizi, inzira kandi irangwa n'uyizi. ni ukuvuga ngo Kagame yarabiteguye kuva kera, ubwo abandi batari bazi ibyo ariko birategurwa. Ntitwirengagize ko kuva ku ntwaro ya cami hari ibintu bijyanye n'amacakubiri akomeye ajyanye n'amoko. Yego, ntitwirengagize kandi ko habaye ibintu by'amacakubiri muri kano karere kacu kuva kera uretse uyu munsi. Rero hari ikintu cyari cyarateguwe kuva kera, ntashoboye kuvuga ngo byahereye ku mwaka uyu n'umwami uyu. Icya mbere ngomba kubeshuza ni ikintu ku ntwaro ya Buyoya bakunze gukoresha bavuga ngo abazungu nibo badupimyamo amazuru ngo n'uburebure, bahita bazana amacakubiri y'abahutu n'abatutsi mu Burundi. Ibyo barabibyina bakabiririmba kuko bari bazi iyo byavuye, ariko babesheye abazungu. Kuva ku ntwaro ya cami hariho amacakubiri y'amoko. Ni wa amoko yari mu Burundi cyane akomeye yavugwa muri icyo gihe cy'abami, bwari ubwoko dufise amoko abiri twitirira abahutu n'abatutsi, turetse abatwa twe tubihojeje nabwo barimwo, na amoko atatu avugwa. Ariko intwaro za cami, ku ntwaro za cami hari amoko ane. Hari ubwoko bwitwa ubw'abaganwa, hakaba n'ubwoko bwitwa ubw'abahima. Ni ukuvuga ngo ubwo bwoko bwose buhurikiye mu bwoko bwitwa abatutsi uyu munsi. Hagacaza ubwoko bw'abahutu, hagacaza n'ubwoko bw'abatwa. Rero ibyo si byo nashimye gusobanura, ariko reka mbivuge gutyo. Rero iyi ntambara muti ni iy'akarere, yatanguye ryari, byagenze gute? Iyi ntambara ni ukuvuga ngo dufise abantu bose iyo baje bava bafite inkomoko yabo, n'ukuntu bitanye ayo moko bifite inkomoko yabyo. Rero ubwo bwoko twokwita abatutsi ni ubwoko tuvuga ko bwaje buva mu bihugu bya Eritrea, Somalia na Ethiopia. Ni ukuvuga ngo ni ubwoko n'ubu ugiye no mu bindi bihugu urabasangaho, nubwo bita inkewa, bikunze kubyitira ngo ni ubwoko bw'inkewa. Ni ukuvuga ngo bo bakora akazi cyane, bakora akazi kandi n'ubu birahari no mu bindi bihugu, ahantu bikomeye cyane mu bihugu bya Kenya, Tanzania, Burundi n'u Rwanda na Kongo byagiye biboneka cyane, ariko aho handi ntibiboneka. Ariko ubwo bwoko burahari. Ikintu bakunda no kuragira inka, bakunda ahantu baragira, ahantu hari amashamba. Rero aho bashitse bafite ubwenge bukomeye bwo kuhaganza, kuhigarurira no kuba abategetsi muri ubwo buryo. Rero aba bantu ntitwirengagize ko bazinanye kandi bakundanye, kandi murabe akarorero, iyo muhuriye mu kindi gihugu murakundana, nabwo muba mwavuye mu burere butandukanye, muhuzwa n'ubwoko bwanyu niyo muva. Rero hari ikintu bise Empire Hima, siniko ndigisha amacakubiri, ariko bene byo barabizi kandi barabikoze kandi birashoboka. Ikintu bise Empire Hima, barashaka ko akarere ka Kenya, igihugu cya Kenya, u Rwanda, u Burundi, Kongo, bishobotse na Tanzania cyane, ibyo byo bihugu by'ibanze, ariko bishobora gufata n'ibindi bihugu kugira ngo ako karere kose, East Africa, gushirako na Kongo bayihuze na Somalia, nka buriya burere bwa Afurika y'ubuseruko, kuko kenshi ariyo baje bava. Nico cyatumye bakora ibintu by'intambara, batangura kurwanya ubwoko basanze aho hantu, kuko bemerewe bakitirirwa ubwo bwoko, bakitirirwa ibyo bihugu kubera imyaka myinshi yahaciye bari muri ibyo bihugu. Cyane cyane ababahaye ingufu ni aba bakoroni
kuko ndaguha akarorero i Burundi abakoroni baje hatwara abana, abo bami bamaze kuba bahari nibo begereye abazungu, nibo bakorana hanyuma bagakoresha abantu ibikorwa by'iterabwoba n'inguvu b'ubundi bwoko, ariko ubwoko bwabo bwo bwamye butonye, icyo bakoze babujyanye mu ishuri. mu mbabarire si amoko ariko akarehari karavugwa. Yego rero icyo gihe byagaragara ko bagomba gukora ibyo bashoboye byose, bo bakiga bakajya hejuru, abandi bakaba abantu bo hasi cyane ataco bamaze batagira amashuri. Twebwe twari muri icyo gihe, twize icyo gihe hari ibintu mu wa gatandatu bita u na t canke i na u, byari bifite insobanuro z'ubwoko kugira ngo konkuru ntizotogwe n'umuntu wa u, izotogwe na i. Urumva byari ibintu biteye ubwoba kandi bitoroshe. Iyi ntambara rero yatanguye mu kuzana niho nyabwenge mu bantu, cyane cyane fatiye ku ruhande rw'u Burundi. Ntimwirengagize ko 59 uwitwa Kayibanda perezida w'u Rwanda yagize mu ibyo bibazo nyene bituma haba intambara, noneho ubwoko bw'abatutsi burirukanwa buhunga igihugu cy'u Rwanda, buhunga u Rwanda, bahungira mu Burundi, bahungira muri Kongo, abandi bahungira mu Buganda, n'abandi bahungiye mu bindi bihugu byinshi. Ariko mvuga ibi bitwerekeye ibihugu byo hafi kandi birabwa n'iyi ntambara. N'ubu icyo gihe bakoze ibyo bashoboye byose kugira ngo babone ko bageramiwe, kugira ngo babone ko bafite ikibazo gikomeye, kugira ngo babone ko bitaboroheye. Barihuza bagerageza gukora uyu muhari wa FPR kugira ngo bazogaruke gutera u Rwanda. Mu Burundi bari barisanga, ndabazi ko recruitment mu gisirikare yaba baja mu Buganda basubira, kandi ndazi n'abantu twabana batanga intererano mu gihugu cy'u Burundi kuko barisanga bari basanzwe ari bo bayoboye n'igihugu cy'u Burundi. Rero izi ntambara zamye zitegurwa ko bagomba gutwara aka karere byanka bikunda. Mu Burundi ho bakoresheje ikibazo cy'ihonyabwenge, abatwara icyo gihe nashimye kuvuga amazina. Hanyuma kimaze kuvaho icyo kibazo cy'ihonyabwenge, haje intambara yeruye ku mugaragaro. Baravuga bati mwebwe ntimushobora gutwara igihugu. Mu gihe u Rwanda rwo rwari rumaze gutegwa mu myaka ya 90 bigakomera, mu Burundi haza ikibazo cya multipartisme, imigambwe myinshi. Icyo gihe abantu ntibabibona, kandi icyo gihe murazi ko Museveni nawe yari yafashe igihugu yari avuye mu ishamba yirukana Titokero yahejeje gukura witwa Milton Obote. Ni ukuvuga ngo batangura kubona ko bashoboye. Aba bantu bari muri Kongo, ni ukuvuga ngo abanyarwanda bahungiye muri Kongo muri 59 bari batandukanye n'aba bitwa abanyamurenge. Abanyamurenge bitwa abakongomani, ariko baje bava ahandi, kandi abanyamurenge ku by'ukuri inzira baciyemo yari y'u Rwanda. Babura ahantu baragira, babona u Rwanda ni ruto ntiborukwigwamo bose. Bamwe bashima kwambuka Ikivu bajya muri Kongo, bahita bitwa abakongomani. Igihe cya 59 bamaze gushikayo, abahunze bavuye mu Rwanda bashitse muri Kongo, bahari hakuntu bari batandukanye n'abanyamurenge, ariko ubwoko bwo bwari bumwe, barumvikana, ariko amatwara ntiyaramwe. Rero iyo hageze iyi ntambara yabaye yo mu Rwanda, hageze iyi ntambara ya FPR, ni ukuvuga ngo baba abanyamurenge, baba bahunze 59 bahungiye muri Kongo cyangwa se n'abahungiye mu Burundi, bose baragiye hamwe, bishyira hamwe, bajya kurwana intambara. Bari bashigikiwe n'igihugu cy'u Burundi, bashigikiwe n'Ubuganda, byo sagasezerwa rumuri ko baza bava mu Buganda bagakorera Ropri mu Bugande. Hanyuma mu nyemerere mbanze ngarukiriza hano ikiganiro, nzogisubira hanyuma kubera ko ntidushaka gukora ama audio maremare abantu ntibibagwa neza.
ariko bagombye gutangura kubereka aho byazananye iyi ntambara kugira ngo yitwe iy'akarere. Si by'ubu bitanguye, ariko bo babitanguye kera mu kintu bise ubutegetsi bw'igihima. Murakoze cyane, ibisigaye tuzokomeza tubiganiraho. Twari tugejeje ku ntambara ya FPR yahuje ubwo ibihugu bitatu, ni ukuvuga yarishikiwe n'u Burundi n'aba banyamurenge baba muri Kongo hamwe n'impunzi z'abanyarwanda zahungiye mu bihugu bitandukanye, igira base mu Bugande, kandi Ubugande burayikomeza, bari bwo bunayitera, butera u Rwanda. Byasa nk'uko ari Ubugande butera u Rwanda muri make, kugira ngo bukureho ubutegetsi bw'igihutu bwari buhari. Kandi mu gihe ubutegetsi bw'igihutu bwari mu Rwanda, murazi neza tugerageje kuraba, bari bashizemo ubwoko bw'abatutsi muri leta, mu butegetsi, mu gisirikare. Byari bitandukanye cyane n'u Burundi. Abategetsi mu gisirikare cy'u Rwanda b'abatutsi bari benshi, ariko mu Burundi ho murazi uko byari bimeze, ariko benshi ntimubizi. Tuzakomeza tubiganireho gake gake kugira ngo mwumve ingene iyi ntambara yabaye y'akarere kuva kera. Murakoze.